hari abantu bamwe bamwe kubera ibibazo barimwo, kubera ingorane barimwo, baza kurondera ubukire ahandi atari. Narindi zina yo kukirizwa muretse zina Yesu. Genda imbere y'umukamo mutakande kandi arumva kandi arishyura. None kubera iki mpora numva sinzi nema baye ko byabiriye. Mugabo hariya mu yindi mihingo tuhora twumva mu zindi ntara ngo hariyo abantu bitangwa abapfumu. Gusa kumokomo kugira abapfumu barigorewe, none umuntu agorewe gufanya. None umuntu agowe akufashe kandi nawago. Mama ngo urumva ngo bisibatse ibinibi ngo ni mu ndabira arakurabira nabi kandi kukurabira surukiza ntabwo ari Yesu. Arakurabira kandi aragwa kandi bizomuhitana birakuraba kandi uzobupfuye nawe. Ntimutse mu mbazo tuzosamba kubi akurabira kandi umukama. Simbona papa wiwanje arankunda ko bivuga niga mu 8 mu Cibitoke yagiye ku mupfumu atuzanira utuntu ngo tuze twambara ngo turikengete iki nshitse ahantu bita muri Tsina kuko ico gihe nagenda n'amaguru nta n'imodoka zari bwaho ngo n'ibiheko. Nshitse muri Tsina ndi umwe ndiyumvira iki kintu kizomfasha ndagita mu ntuzenya mu bwatsi icyo gihe hari kakira ubwatsi mbona natanu buhari none ubu ndapfa ngo ndikengeye nikingiyemo reka ikingire mu mukama ntabindi sibo tujya duherekeza ubu nyine tugendanye. Ibyo bindi ni sako kandi byaseki nta rindi zina ryo gukirizamo uretse mukama Yesu. Cyangwa ubicemo mugabo icyo ari cyo cyose abantu babicamo bazobapfa nabi niko murambona. None umukama ko ariyo gamana yanjye kandi yaraje kandi ni muzima ibindi abantu birokirana hama umuntu akarondera amahera aciye mu ibyo ntama umuntu barondera ngo ubuzima kube nta buzima buriyo nta mahera ari ubwo narya amahera ntasha kuko nta mahoro bironka kuko umutima nuteka umutima uzotekana wawe uri mu mukama uri mwabirya bintu kumucukumira kuko ni shetani ubitse bamanitse ibiganza kw'abo bantu. Dusabe rero uno munsi umukama Yesu yatubwiye niwe mfungurwa y'ubuzima niwe nyoga y'ubuzima. Akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu no ku bwa benshi ubakize bishumura akire mumwe mwese. Hari abakristo bamwe bahora bambaza ngo none uko muhora mutubwira ngo akire mujye mwese ngo rero ngo kurya muhora mutu ngo kunywa ni mutuha nababwira none sana none mukama bihezagira bihinduka amaraso n'umubiri wa Yesu ko birahinduka gabo ni muzana ayo macupa y'imivinyo mwese muce muroho. Yego mugabo ahandi nkabwira abakristo none burya iyo babatse nk'impene sibyo canke intama canke ingurube namara numva bamwe mwitubwisha ngo kugira ngo barye ingurube ngo ntibazoja mw'ijuru. Hasha ndabara none Imana yaremye ingurube bayigire kugira igume igenda ngaho ntibayirye bayiremye kugira bayirye utarishoboye reka bayishoboye bayirye. Siko Pawulo mweranda avuga mw'ikete yandikiye abanyakorose ati wewe ibyo utanywa birekera abandi babishobora. None Imana ntiyaremye ingurube ayo namura numva ngo zirimwo amadayimoni yawe ngo Yesu ngo zatsinde
zimwe amwe wa muntu yasazwa n'ibintu yibera mu mva yari igitero no kuva mu mashetani menshi baraboha agaca biputagura iminyoro Yesu aciye n'abigishwa biwe uwo muntu yasazwa n'amashetani araburoga ngo Yesu w'i Nazareti ngo wazanye umwana kutumara ngo reka turakuzi kazibe Yesu yarayazibiye kazibe kandi muve mw'uwo muntu aca aramusaba ati basi turungike mwazirya ngurube genda bica biza mu ngurube izo ngurube zica zitwagwa n'uruzi rero iyo yariko yaje baciye bamwirukana ati twumvise ibyo wagize ingurube zahaho ntege aca aripfirayo mbe mugazirya ngurube zaratwawe ntizikiriho none zivuka ubu ntiziriya zirya zatwawe kera izivuka ubu nta madayimoni arimo gusa niwabona irimwo bupero aho uzoyirye koko bupero ni ingwara ubupero ni ukuvuga teniya haba harimwo inzoka kandi duga buke buke uzovyumva hanze y'imyaka 20 twayiga bupero uzoreka ugahita rwaye bupero icegeza ucengurukiye Imana ati Mana wewe umpaye ino nyama y'ingurube urakoze hamuhejeje nawe nucengura ukubwire mu kanwa akoze ino nyama y'ingurube kano kabenzi none site kenguruka tusabe rero umukama adufashe aduhe iyo nema yo kwicisha bugufi ayo kandi twumve niwambuka tubeshaho utanga n'ubuzima kuko murambabazwa kenshi sinzi ko mwumvise ururimbo turirimbiye harya yuko Yezu ni muzima mw'ibi bishusho ntacyo tubona neza mu bishusho by'umukate no mu vinyo ni Yezu niwe mubiri wiwe yatanze ku musaraba n'amaraso yiwe kandi ku musaraba harya hagize ibintu bibiri bikomeye ubwa mbere yitanze kw'inkuka inkuka ishimisha Mana se uko mu bisanzwe harya ku musaraba ni nk'igiturire Yesu yadutangiye ubundi twe twari kubambwa mu bisanzwe kubera ibicumuro byaha harya aragiye ku musaraba arabwira Mana se ati jewe mu kiringo mu kibanza c'abantu nditanze kugira ubagirire ikigongo babare yarihereje Mana se nk'inkuka imubereye abaradukikije hama kandi agaruka kutwiha natwe n'imfungurwa ibeshaho y'ubuzima nk'inyobwa y'ubuzima nicyo gituma rero kugira mu by'ukuri tuveho mw'ubuzima kuko turi ku rugendo rugamije kugira turonke ingoga y'ingufu zo kubandanya runo rugendo kandi tuzorusozere mu mahoro tuje mw'ijoro tubwirizwa kwakira Yesu mbega ndaza gusangira niteguye ariko kandi ururimbo baturirimbi bavuze bati ntamanyugwa ntamagwa ukamanya kumariwa nawe kaba kapunji niwe nyene nawe gebage nyene ni Yesu wenyene kandi niwe tuha ubwo izo ngufu zo kubandanya ubuzima bw'ubukristo ko umuntu adashobora kubaho kubw'umubiri atarya atanywa musanzwe abahinga bavuga yuko umuntu w'umugabo amaze iminsi 3 atarya atanywa acapfa n'inzara amaze iminsi 3 atanywa aca yicwa n'inyota umugore we arihangana arashira ku munsi umugore n'iminsi umugore amaze iminsi 4 atacarya atacanywa aca yicwa n'inzara n'inyota no mu buzima bw'ubukristo tutakiriye Yesu ariko kandi twiteguye ngo dukomeze ntidushobora kuragana mu buzima bw'ubukristo none rero tuze twame tumwakira mugabo kwitegura naho ni muri rya sagaramento ry'ikigongwe aheza ukazirikana araba ibicumuro wakoze amabwiriza warenze
bari n'abantu nabo bimengo mbaze kwirega mu bisanzwe kwirega urabajya amabwiriza 10 y'Imana ati kwahera kujya mbere inararikurikije cyane naragire ukaraba icyo warenze ugasaba ikigongwe najya amabwiriza 5 y'Imana naho nako ya Eklesiya hariho abatayacu ukaraba reka ndabibutse niburi bwirizwa rimwe mwajya 5 harimo ibwirizwa rivuga rya Eklesiya ntukarye inyama ku minsi zizira ntabwo ina kufaka benzi ku minsi zizira no kuvuga ku wa gatatu w'iminyota tutanguye isaka dutanguye ikarema kirazira mu bisanduro mu kristo bw'inyama inyama izarizo zose ubwo turatanguye ikiringo gikomeye cyo kuzirikana ubukiriro bwacu no ku wa gatanu mwiranda kirazira kurya inyama izarizo zose tuba turiko twifatanya amagorwa n'umukama kuko umuntu wawe yagize ibibazo niwoza kunezerwa mu bintu by'inyama gabo mbega nimba naraziriye ku wa gatatu w'iminyota wa gatanu naracire no gucererwa burya mu isengero n'igicuma ntuzoze gusangira wacerewe kuko n'igicuma none rero dusare rero kugira umukama dufashe kugendera amabwiriza n'amategeko by'Imana muri bwa bwitonzi kwishisha bugufi nawe nyine yaricishije bugufi araza kudukiza niwe tuhava tugendanira burya no kuza kubana n'abantu akagumana nawe rimwe yavuga ati sindabasize muri imfubyi ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi Yesu ni muzima mwisakarame mugeranda ry'Ukarisiya amen muhaguruke tugaragaze Yesu kwemera kwacu bongere bahurumbire isakramentu ry'Ukarisiya kuko ari ryo soko ry'urugendo nyakuri twumvire mukama n'amagara yacu tega amatwi Eklesiya yawe kwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako turonze ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu
mukama utabaze ekereziya yawe ubumwe n'amahoro bivuye ku kigongwe cawe nivyo nyene rishikanwa tugutuye rimenyesha tubigusabije Yesu Kristo mukama wacu. Mana nzima niwe bweranda nyabwo niwe bweranda bwose bukomokako nico bituma tubusavye ngo urongike mutima mweranda atagabirishikanwa rihinduke tubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko abyishakiye yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura abereza abigisha biwe avuga ati akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uzagutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayereza abigisha biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu bwa benshi abakizi b'icumuro ivyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Yego cyane mukama turemeza gupfa kwawe kandi turashimira izuka ryawe gushika buzoka. Niho rero mukama yo gupfa n'ubuzuka bw'umwana wawe agoreza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro wanakenguruka rwaduteteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushiganiriye impuhwe. Turatanje dushimise ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe ate umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Mukama ekereziya yawe aheri ku isi yose yuzuze nk'urukundo. Ibuka umupapa wacu rero n'umwepiskopi wacu Emmanuel n'abo bose bashinze umuryango w'abakristo. Mana nzima twaguhereje umukristo wo mu mubano wa Kamageyo agukengurukira ku byiza byose wamugiriye akagusaba ko wobandanya umuzigamira ibibondo. Twaguhereje kandi umukristo wo mu mubano wa Mageyo agukengurukira ko wamuhaye ibibondo kandi ukaguma ubizigamye. Umukristo wo mu mubano wa Rungogo ya mbere agukengurukira ku byiza wamugiriye akagusaba ko wapamba umwengenga mu buzima bwiwe akagusaba kandi amahoro mu rugo iwiwe.
umukristo wo mu mubano wa Cyangugu ya kabiri agukengurukira ku byiza wamugiriye ukamukiza ubugwayi akasabira kandi abansi biwe ngo bahinduke. Umukristo wo mu mubano wa Kiyove ya mbere akengurukira Imana ku byiza idasiba kumugirira agasabira abansi biwe ngo bahinduke, akayisaba kandi ko imukiriza umubyeyi wiwe agwaye. Mana nzima, ibuka abasavyi bawe Gerve, Yohani, Cyrille, Vincent, ko bari baremeye bakabatizwa bakishushanya cyo n'umwana wawe, nubatabare basange rizuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakiri wawe bame mu mucyo w'uninazo bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugiriye ikigongo, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si arabatoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene notegwa iteka ry'ubusengwa, Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninazwe mu myaka yose. Dusabe nk'uko twabyigishwe n'umukama kandi akabidutegereza, kuba tuvuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ririnazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka bibikwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekuriye abatugiriye nabi, ntuduterane bikosha nabi, Mukama turakuzamye ntutugize akabi kose, udutabaze amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe, wamudukingira igicumuro, twame mu itekane ritagira inkomanzi, urendereye ubuhirwe bw'ijuru n'indokera y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo uri muzima, we wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro
ndabaye amahoro yanje ora ibicumuro byacu raba nyawo no kwemera kwe eklesiya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose horana amahoro y'umukama
twahimbaje umunsi mukuru cyane w'isakramento ry'Eranda. Amashikanwa y'ugukenguruka y'uyu munsi musabwe kubishikana kuri paruwasi itarenze ku munsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu ni amajambo ahari mu biro kwa patiri mukuru. Kwimanyuza tuzohimbaza umunsi mukuru cyane wo gushaka mw'Eranda wa Yezu.
Ha!
ini butahana sindapayo weduka tutobonana nta ngorane. Amen.